iyo bavuze agakiza umuntu wese arumvamwo ijambo gukira. Iyo bavuze gukira no umuntu yaragwaye hanyuma akakira ubuzima agakira. Rero ikintu ca mbere umuntu wese yarakwiye gutahura nuko agakiza ni ikintu kimwe, ni ikintu umuntu yakira kugira yakire ubuzima budasanzwe. Mugabo rero ntitwoja kure y'ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma twese ijambo ry'Imana riri muri Yohana igice ca 3 ku murongo wa 13 avuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ngo nibwo gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo uwumwizera wese ntazopfe rubi ariko ahabwe ubugingo butagirane budashira. Gisigura iki? Imana kugira ishobore gufasha, ishobore gukiza ubuzima bw'abantu yaratanze umwana wayo. Igihe yatanga uwo mwana wayo nuko yabona hari ubuzima abantu bariko barabaho butari bwo bwa buzima bw'isi. Just umuntu ashaka kukubona akabona hari ubuzima butari bwizubayeho. Muga Imana iravuga ati kugira bano bantu babeho ubuzima jewe nifuza nuko ntanga ubwo buzima kugira ubwakira wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Just ku cambere umbwiye nuko umuntu yotahura yuko agakiza ni ingabire iva ku Mana, ni gift. Just kuko nkuko warubivuze abantu benshi bama bumva kumenga agakiza ni ikintu umuntu yogiramwe uruhara. Just nkashobora kukuraba kuko hari umuntu ashaka kukuraba akaca avuga ati ugera afise agakiza ujya ntakafise. Eske yaravye iki? Yabonye iki? Mugabo ico nari numva yuko umuntu yomenya nuko agakiza katanzwe kubw'Imana, ni ingabire Imana yatanze. Rero iyo umaze kumenya yuko ari ingabire ni ikintu wakira. Rero iyo umuntu akuravye vyasaba yuko abona iyo ngabire muri wewe. Shalom shalom bakunzi namwe bakundwa muri ko muradukurikirana kuri Rinox TV. Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse umwe wese bivanye naho aherereye. Kuba ari hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndababwira ngo mwiriwe cyane gose kuko amasaha aragiye. Hanyuma abari hakujya y'amazi no mu bihugu vya kure namwe mwese amahoro y'Imana rutuko bamenywa n'umuntu wese ashibamira imitima yanyu n'ivyimviro vyanyu muri Kristo Yesu. Nkuko musanzwe mumenyereye ni Marie Grace Zere Mwitega Gada Queen once again kuri Rinox TV. Turagarutse n'ikiganiro ciza twabateguriye c'uyu munsi. Uyu munsi rero umushobora kwimvira ati twabateguriye ibiki, ni ibintu bimeze gute? Ni ikiganiro ciza cyane mushikirizwa na Rinox TV. Uyu munsi tugiye kuganira n'umushitsi wacu mubona nkuko hari nyene tunabakira mu bwami bwiza. Reka tubite muri Rinox TV nyene kuko ntaho twimiriye hose twamato hari. Ku bantu bariko baradukurikirana ari rya mbere badukurikiranye, please mu making sure neza ko mwagize subscribe, like, share na commentaire zanyu. Tugira nibihe vyiza n'umukozi w'Imana canke umuvuga butumwa canke uze kumwita kushaka byose muravyemerewe mupfa kuba mutarenza karimbi. Tugiye kuganira topic imeze neza cyane gose. Kiganiro ko musazo bimenye ni talk to me. Talk to me rero yuno munsi za kuganira ku bintu bijanye n'agakiza. Ubuherutse twarabiganiriye ko na Pastor Jeff yaragerageje kudusigurira. N'uyu munsi naho tureza kuvyiga ko kugira ngo dushishikare kugenda tumenya neza ibintu bigiye bitandukanye vyerekeye agakiza. Tureza kumenya mbega agakiza ni iki. Iyo tuvuze ko umuntu akijijwe tuba dushatse kuvuga iki. Isi yatubwiye byinshi, abantu batubwiye byinshi, wowe uri kuradukurikirana wumvise byinshi, ariko uyu munsi tugiye gusesangura tumenye mbega Bible nayo ibivuga ku iki. Ivyo byose rero kugira ngo ushobore kuza kubimenya bisaba ugumane nacu nuje kuri n'abarambiye reka nakira umushitsi wacu. Mahoro cyane gose. Mahoro. Meze neza. Turashima Imana cyane. Urashaka kuturamukiza ari hano bakora dukurikirana. So ndabaramukije mwese amahoro y'Imana. Ndizera yuko muguwe neza cyane gose. So ku mazina ni Pastor Jean-Claude Nkurunziza. Ndakijijwe, ndakunda Imana, nkaba nkoranira mu ishengero His Church Burundi irongowe n'umwungere mukuru Pastor Jean de Dieu Nduwaye. Mwarahezagiwe cyane gose nabo kuri Rinox TV ndabaramukije cyane gose amahoro y'Imana bane namwe mwarahezagiwe cyane. Nuko bavyumvise avuga nk'umuntu nyene. Wow, wonderful. Mwisange cyane muri Rinox TV. Murakoze cyane gose. Nzere ko tugiye kugirana ibihe byiza cyane gose. Imbere ko tutangura kino kiganiro tunanyarutsa reka dutangure mu dusengera kamsa kugira ngo ibintu bice biba mu nzira nziza cyane gose. Oh wow, murakoze cyane gose. Gusenga ni vyiza.
mugabo ntituye dusenga kugira bigende neza ariko gusenga nibwo buzima bwacu nk'abana b'Imana. Turashaka gushima Imana. Data uri Imana nzima, uri Imana ibereye gushimwa, uri Imana ibereye gutazigwa. Turagukengurukiye Data kubw'umunsi mwiza nk'uyu waduhaye kugira tubunezererwemo, wabanye natwe mu bihe byose twabayemo. Rero mwamese turakwetse none umwanya tugiye gukora kino kiganiro kuri Rinox TV. Data reka Data turiza kuza ku mwanya udasanzwe, abatwumviriza barushize kwakira ibidasanzwe. Nino TV mwami ndayihezagiyeyo yashoboye kwemera umuhamagaro yuko ishobora gutuma hariho benshi bashobora kukumenya no gutahura, ikubahezagire ibyo bakora birushize gutera bije imbere muri byose na hose, icubaro n'inganje b'ibya biteko byose n'imizina y'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. 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 Reka tukore tunyarutsa kuko amasaha yarenze nkuko abakunzi bacu bariko barabibona. Tudatebeje tugomba pastor atubwire neza mu majambo make bega agakiza niki, kuko tumenyereye isi canka abantu iyo babonye umuntu afite dread, umuntu yambaye ipantaro, umuntu afise ukuntu agaragara, uyu nakijijwe ukijijwe yambara ikintu kigera hariya. Bega pastor iyo tuvuze agakiza nkuko ijambo ry'Imana ribitubwira bien sûr, agakiza niki? Okay, merci murakoze. Cyambere ndashimye ku bwa deba mwatuzaniye biko rushaka gusigurira abantu badukurikirana icerekeye agakiza. So icyambere no vuga nuko mu ijambo rimwe ryumvikana iyo bavuze agakiza umuntu wese arumvamwo ijambo gukira. Iyo bavuze gukira no umuntu yaragwaye hanyuma akakira ubuzima gakira. Rero ikintu cyambere umuntu wese yarakwiye gutahura nuko agakiza ni ikintu kimwe, ni ikintu umuntu yakira kugira yakire ubuzima budasanzwe. Mugabo rero ntitwoja kure y'ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma twese ijambo ry'Imana riri muri Yohana igice cya 3 ku murongo wa 13 avuga ngo kuko urukundo Imana yakunze bari mwisi ngo nibwo gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo uwumwizera wese ntazopfe rubi ariko ahabwe ubugingo butagirane budashira. Gisigura iki? Imana kugira ishobore gufasha, ishobore gukiza ubuzima bw'abantu yaratanze umwana wayo. Igihe yatanga uwo mwana wayo nuko yabona hari ubuzima abantu bariko barabaho butari bwo bwa buzima bw'isi. Just umuntu ashaka kukubona akabona hari ubuzima butari bwizubayeho. Muga Imana iravuga ati kugira bano bantu babeho ubuzima jewe nifuza nuko ntanga ubwo buzima kugira ubwakira wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubunyo budashira. Just ku cyambere umbwiye nuko umuntu yotahura yuko agakiza ni ingabire iva ku Mana, ni gift. Just kuko nkuko warubivuze abantu benshi bama bumva kumenga agakiza ni ikintu umuntu yogira mu ruhara. Just nkashobora kukuraba kuko hari umuntu ashaka kukuraba akacavuga ati ugera afise agakiza ujya ntakafise. Eske yaravye iki? Yabonye iki? Mugabo ico nari numva yuko umuntu yomenya nuko agakiza katanzwe kubw'Imana, ni ingabire Imana yatanze. Rero iyo umaze kumenya yuko ari ingabire ni ikintu wakira. Rero iyo umuntu akuravye vyasaba yuko abona iyo ngabire muri wewe. Nico cyambere yuko umuntu wese ategeza kumenya ati agakiza niki, ni ingabire itangwa ivuye ku Mana. Kandi iyo ngabire iyo imaze gutangwa ikije gukora ni kimwe, ije gutanga agakiza muri wewe, izanye ubundi buzima bushasha. Hari ubuzima wari ufise ariko yo izanye ubundi buzima, hari ukuntu wari umeze, hari ukundi kunije kukugira. Rero cyumva yuko agakiza ni ikintu kiza mu muntu kizanye ikindi kintu gishasha n'impinduka kidasanzwe. Agakiza ni ingabire iva ku Mana uronka atana kimwe watanze, nuko Imana yabonye uko tugikeneye hanyuma iragitanga. Rero ibisigaye navyo kiba gisigaye nuko aho gakiza iyo kamaze gushika muri wewe kazanye impinduka kidasanzwe, kazanye ikindi kintu gishasha. Rero iyo yakiriye si kubw'umuntu ariko ni kubw'Imana. Yego murakoze cyane gose. Muragerageje kudusigurira agakiza itarico uko bimeze, ariko turashaka kumenya mbega kugira ngo uwo muntu yakira agakiza na bigenda gute, kuko abantu benshi gerageje kuvuga hariho nk'umuntu ashaka kukubwira ati jewe narakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwacu, ariko wamubaza ni gute wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, agaca kubwira ati narabatijwe, narireze, narakoze ibi n'ibi n'ibi. Mbega according yuko ijambo ry'Imana naryo ribivuga agakiza ni kubatizwa, agakiza no kwambara ukucanye no kugirana, ndavuga igikurikira nyuma yo gukora ico kintu y'agakiza. Murakoze cyane gose. So iki abantu barakwiye kukimenya kuko keshi hariho n'abantu benshi bakuriye mu miryango abavyeyi baba basenga, abapapa basenga, ugasanga bamwobrije yuko ategerezwa gusenga, akamwumvisha ati ko wavukiye muri no muryango kijijwe utegerezwa gukizwa. Mugabo ikindi kintu novuga nuko agakiza si umuryango,
saho wakuriye. Agakiza ndagasubiyemo ni ingabire umuntu yakira ku giti ciwe. Nuwo muntu agera ku rugezo rwo gufata iyo ngingo yo kumva ati harageze yuko nakira agakiza, kubera yamenya ati eske agakiza gafise iyihe importance mu buzima bw'iwanje. Uco byumva rero agakiza kararengeye ivyo umuntu yobamwe. Uco byumva cyambere n'ingabire. Rero umuntu wese ari hano yomenya kino kintu nuko mwomenya yuko agakiza ni ingabire twakira. Muga hari umuntu ashaka kucavuga ati apare yuko mvuga ibiri nyuma y'agakiza, eske umuntu yomenya gute yuko yakiriye agakiza? Nkuko besha ashaka kubakumva ati papa wanje ni pastor, burya nanje ndakijijwe. N'abagenzi n'abantu barashaka kubona akavuga ati uryavukira mu muryango ukijijwe, burya nawe arakijijwe. Mugabo agakiza ijambo ry'Imana riri mu Baroma 10 ku murongo w'icenda navuga ngo ni waturisha kanwa ngo yuko Yesu ari umwami. Uca wumva ni wewe ni waturisha kanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye mukuye mu bapfuye, uzogirane uzokizwa. Uca wumva yuko ni umuntu agera ku rugezo rwo kwizera. Si umuntu yakuriye muri famiye ikijijwe, ni umuntu yizera katura yuko Yesu ari umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Rero iyo umaze kwatura ni yangabire rero uhejiye kwakira mu buzima bw'iwawe, ni bwa buzima uhejiye kwakira mu buzima bwawe. Rero abantu bakwiye kumenya yuko iyo ngingo iyo umaze kuyifata ubugiye rero muri ya monde yuko utangura kubaho ubuzima bufatanye n'irya ngabire. Rero agakiza kararengeye cyane kuba umuntu yavukiye mu muryango ukijijwe, kandi agakiza kararengeye cyane ivyo umuntu akora, kuko ivyo umuntu akora ahubwo biza gushigikira agakiza umuntu yakiriye. Ibikorwa byiza umuntu yokora reka bize bifatana n'agakiza umuntu yakiriye. Kuko hari umuntu ashaka kuba ariko arakora ibikorwa twe tukibaza ngo arakijijwe, ahubwo ari uko ari umuntu yavukanye umutima mwiza. Agakiza n'umutima mwiza biratandukanye, kuko agakiza urabyumva n'umuntu yize utatuye ko Yesu ari umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Iyo ngabire urakwiye kuyakira, kuko iyo ngabire ni ingabire iva ku Mana izanye ubundi buzima bushasha. Rero hari n'umuntu ashaka kuba yibaza yuko ati narabatijwe, mvuga neza, mvuga amajambo atumbereye, sintukana, siniba, akaca yumva ati jewe aha byarahetse. Mugabo wumve ngaje mu Imana tubwiye ati ni waturisha kanwa. So urumva rero abantu bakwiye kumenya yuko ni gikorwa cyo kwizera. Nimba warizeye ko Yesu ari umwami n'umukiza mu bugingo bwawe ukavyatura, warakiriye umwami Yesu. Igisigaye usigaje ikintu kimwe gusa cyo kumenya ati eske buno buzima nakiriye nkwiye kubaho gute. Kubaho gute rero nuko uba uri umuntu ukunda kwiyuzuza ijambo ry'Imana, uri umuntu ukunda umenya ati agakiza kaza kumatana n'ijambo. Navyo ukagenda uramenya ati eske ijambo ry'Imana rivuga iki ku buzima bwanje. Kuko ni nk'uko novuga yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uradukijije ububasha bw'umwiza, atwimurira ubwami. Cyambere manza wimuke, hanyuma hari ugeze hari amategeko, hari ikintu utegerezwa kubaho. Rero kuri yababaho niyo etape ya kabiri kigaruke. Agakiza iyo umaze kukakira wimukiye mu bundi bwami bushasha. Ubu rero hageze yuko utangura kumenya ati eske mu bwami ndimwo babaho gute, bafunctiona gute, bavuga gute. Kuko iyo ibyo ubimenye utarinjira muri ubwo bwami birakugora cyane. Rero umuntu wese yomenya yuko agakiza ni gikorwa kimwe gusa. Ndakunda ukavuga no kabwira n'abantu benshi ngaburi kyo kibanza, agakiza ni Yesu Kristo wenyene. Ivyo bindi bintu byose woshiramwo, ivyo bindi bintu byose wovuga, ivyo bindi bintu byose wofatirako, manza wakire umenye yuko ati burya kuba mfise Kristo muri jewe mfise agakiza. Kristo muri we naje mu Imana ngo Kristo muri jewe ngo nivyizigiro vy'ubwiza. Gisikuri iyo umuvyeyi amaze kuvyara niwe ategezwa kumenya kubaho, ivyo kugaburira, kugira ushishikare kubaho neza. Rero no kumva yuko Kristo tumanze tubitandukanye. Kristo aratandukanye n'ivyo tubona ku bantu. Kristo maze kumwakira ni ingabire ije gutransforma ubuzima bwawe. Ico byumva Kristo aratandukanye no kuba warabatijwe, aratandukanye n'ubuzima ubayemo busanzwe. Kuko ubu nyene muri nomore twaye hari abantu beza mugabo badafise Kristo mu buzima bwabo. Hari abantu bavuga amajambo agororotse mugabo badafise Kristo mu buzima bwabo.
mugabo iyo umuvyeyi amaze kuvyara umwana ntibisigura ko umwana ashobora gukosha mugabo umuvyeyi kubera umwana wiwe amuzi arazi kumwe ashaka kumutreta kugira ashishikare kubaho uko we yifuza mwinjire mu bwami bw'Imana kugira Imana na Yesu aribo bashobora kubigisha kuko ngo niyo iduha gukora no gukunda ibigirana ibigihimbara niyo uwo n'umuntu amaze gutahura iyo ngabire rero iyo maze kuza muri Yesu ibisigaye niho re ubundi buzima buca bubandanya rero ubuzima bw'ijambo ry'Imana gukunda gusenga kumviriza ijwi rya Mpwemu Yera icyo Mpwemu avuga ku buzima bwawe ivyo byose biza gutangura igihe ugeze muri Kristo muri cya kibanza kikwigisha kubaho bwa buzima bwa Kristo yego merci beaucoup hari umuntu ushaka kuganira akakubwira ati jewe ijambo ry'Imana rinyasura que iyo umuntu yakiriye Yesu umwami n'umukiza mu buzima bwiwe ndiko ndaza navuye ko yamwakiriye urumva akakubwira ati ijambo ry'Imana nyemeza ko iyo nakiriye Yesu umwami n'umukiza mu buzima bwanje byakera byahise ibishasha biraje rero ubu ndiko ndabona narambanye na Kristo ndiho si jewe ni Kristo muri jewe ariko waraba resultat z'ibintu ariko aragaragaza ugasanga izo resultat ntizihuye n'ivyo avuga nka kujya wabona nk'umwembe wamye nk'imicungo reka tuvuge guco kugira abantu bakaba dukurikirana babitahure mbega pasta ivyo bintu navyo biva kuki aba yakiriye Yesu Kristo canke ni kujya umwana muto w'umuhungu ashobora kuba akicigira ko pipa ariko anytime kazona yarakuze yarameze bwaro bimeze gute thank you murakoze cyane gose umbagije ikibazo ciza kandi gishobora kuyobera abantu benshi iyo abonye umuntu ashobora kugatara kijijwe mu ugasanga ubuzima ari karabaho buratandukanye n'ubwo buzima mugabo mwumve yuko icambere niyo ngabire Jambo ry'Imana avuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana icambere nakubwiye iyo umuntu yizeye aravutse eske iyo umwana avutse akeneye iki akeneye kuba abatanguriye kubaho bwa buzima Imana igizene Imana imyifuza ko yukagirane abaho icambere iyo umuntu amaze gukizwa urakeneye gukura mu buryo bw'imwemwe kuko iyo umuntu avutse ubwa kabiri igituma tuvuga ngo ibyakera birahise nuko umuntu Adamu yakoze icyaha atakaza bwa buzima bw'Imana yaratekeye muri we kuko Imana yamubwira ngo niwajya ugiti kimenyeka kibindi kizuzopfa mu buryo bw'umubiri ntitwigeze tubona yapfuye mugabo mu buryo bw'imwemu yaratakaje bwa buzima bw'Imana rero iyo umuntu yize umwami Yesu agarukanye ya mpwemu y'Imana muri we imwe yatakaza kuri Adamu na Eva rero ubwo buzima yakiriye mu mpwemu yiwe wibuke mu umuntu ni mpwemu ifise umushaha iba mu mubiri impwemu yawe yahindutse mu bw'umushaha wawe hari ibintu bisaba yuko bikorerwako ico tuma Dawidi yavuze ngo nabitse ijambo ryawe kugira noye kugirane ntiyavuze ngo nabitse ijambo mu mpwemu yanje kuko impwemu yiwe iragororotse yaravutse ubwa kabiri ariko umushaha nawe uragusaba guhinduka kubw'ijambo ry'iki ry'Imana kandi ngo hari ijambo ry'Imana rivuga ngo uko turushiriza ngo kwiraba muri ico cirore ngo niko turushiriza kugira ishusho nkiyayo ucyumva yuko hari umuntu ashobora kubaho ubuzima butari atari umwana w'Imana ahubwo ari uko ataragera ku rugeze rwo kumenya ati eske umwana w'Imana n'ubwahe buzima Imana yamugeneye kubaho n'ubwahe buzima umwana w'Imana ategerezwa kubaho mugabo rero mumenye abantu bari kwaradukurikirana umuntu yavutse ubwa kabiri ntahinduka ntatakaza gakiza kubw'ikosa ryabereye mu mushaha umushaha ni kibazo cy'umwanya uko umwanya ugenda urahera kubw'ijambo ry'Imana umuntu agenda arahinduka ico bituma rero ikintu twokonse abantu bari ngaha nuko nimba uzi yuko wavutse ubwa kabiri urasigaje etape imwe yo gukunda ijambo ry'Imana no gukunda gusenga akandi kanohereza abantu bakunda kunegrija nimba uri umwana w'Imana ijambo ry'Imana avuga ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana ngo bose nibo bana b'Imana nimba uri umwana w'Imana wategeza kugera ahantu utegeza kubura umukunzi wa mpwemu yera kuko ni wazotuma hariho ubuzima bugenda buratakaza inkomezi muri wewe mugabo abantu cyambere bari bakwiye kumenya agakiza ntigatakara kubera ibyo wakoze kuko wavutse ubu ugeze kuri etape ya kabiri yo gufata ubwo buzima bw'Imana buri mu mpwemu yawe buze mu mushaha wawe hanyuma umaze kugera mu mushaha buce butangura kugaragara no mubiri ndafise intahe z'abantu benshi hari ubuzima yarabaye kuko ino musa abantu tuba twumva kumenga umuntu yohinduka kuko habayeho kumujajinga ibintu gira sivyo ukuntu mugagakiza ukungene kameze nuko utegereza kugirana ubusabane n'Imana ku buryo wisanga
bya bindi byahora bikunezera kera bitakikunezera, kuko umunezero w'Imana uko utera ugwira muri wewe niko ikintu cyose kidafatanye n'ubugombe bw'Imana nta nguvu ubigiramwo, ahubwo muhemu w'Imana agenda aragutandukanya n'ikintu cyose kidafatanye n'ubugombe bw'Imana. Uca wumva yuko hari etape yo kuba umugenzi na muhemu yera cyane kugira ashobore kugushoboza, kuko wewe ubwawe na kera ntabyo washoboye. Igituma wakiriye Kristo ni kugira agushoboze kugendera muri burya buzima bw'iki bw'Imana. Rero uca wumva yuko ubwo busabane burakenewe cyane nk'abana b'Imana, nk'abantu bizeye. Ubwo buzima uri kurabamwo icambere womenya sibwo buzima Imana yaguteguriye kubamwo, hari ubuzima Imana yifuza kubamwo. Rero matana n'ubwo buzima, hanyuma ubwizere, hanyuma ico wifuza kuba kikube ku mutima wawe misi yose. Ngo ayo majambo ya byanditse ngo muri ico gitabo biri muri mwebwe, biri ntuzubikureko. Niba buze ntuzubikureka amaso, niko no musi nari kumwe no mugenzi wanjye cyandaraba kubera iki misi yose dufise ntuze telefone irimwe amamega, hari ama publicité tubona kuma batuzanira. Wayabasavye? Oya, nayo wabasavye. Urazi ikintu haje bariko barakora nuko ico kintu uri kurabona cyane bariyasira yuko uraza gusanga wagikunze, uraza no gusanga cacitse ubuzima bwawe.